kaze bene data Imana nibahezagire wino muruko umutame mwagize mu gusengera abandi wino mana kwa moso timwagize mu kwihangana musakwama mirabira umani tuzogira umunezero tutabarutsa amahoro tujabutse Yorodani Yerusalemu musha urukuva mw'ijuru aho niho tuzagirwa ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Yesu abahezagire cyane. Ngiriwe ubuntu bwo kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza muri aya majambo tugiye kuyagako niki? Mbega ndabereye ubwami bw'Imana? Ubu bwami dushobora kubwinjiramwo nimba utarahishurirwa agaciro kabwo, nimba utabwipfuza, nimba utabukunda kuruta byose, ukaburondera ubuhahamiye, ukemera kuriha canke gutanga ikiguzi bigusaba kugira ngo bwinjiremwo, kandi ukama imbuto zabwo, imbuto zikwiranye n'ubwo bwami. Yesu arababwira atariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Kandi ntimukitwararike ivyo murya n'ivyo munwa, ntimukiganyire, kuko ivyo byose abanyamahanga bo mw'isi ari byo bitwararika, ariko so arazi ko mukena ivyo. Ariko mwitwararike ubwami bwiwe, niho ivyo muzovyongerwa. Yemwe mwabusho buto, ntimutinye, kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Mugure ivyo mufise, mutange ibiguzi byavyo kubw'ubuntu. Nyibaririre imifuko idashira, ubutunzi budashira buri mw'ijuru, ahategerwa n'ibisuma, atani inyenzi zonona. Kuko aho ubutunzi bwanyu buri, ariho imitima yanyu izoba. Mana nishimwe. Bibiliya iyo ivuze ngo ntimwitwararike ivyo kurya n'ivyo kunwa, ntiba iriko ibuza abantu kurya no kunwa, ariko ishaka kwerekana ko hari ikindi kintu kiruta kurya no kunwa abantu bakwiye kwitwararika cane, bakakirutisha vyose. Muri Zaburi y'137 turabona imihigo y'umuntu ahigira Yerusalemu kubw'urukundo yayikunda. Avuga ngo Yerusalemu we, ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje mu matane no mu magage, nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu ngo ndaharutishe ibinezereza by'agahebuza. Imana nishimwe.
iyi migabo nayo umuntu ashobora kuyigira ku bwami bw'ijuru, kavuga ati ewe wajuruwe ni nta kwibuka, n'ukuboko kwanje kw'iburyo ntikwibagire no gukora, n'ururimi rwanje rumatane no mu magage, ni nta kwibuka ni nta kunda ubwami bw'Imana, ngo ndaburutishe ibinezereza by'agahebuza. Imana ihabwa icubahiro. Umuntu atamwanya wo kwihererana n'Imana aronka ivy'ubwami, usanga ata kibanza bifise muri we. Abantu bitwararitse ibintu bishira by'akanya gato, ivyo nivyo basamariyemwo, ariko ijambo ryavuze ko Data azi ko ivyo byose tubikenye. Twari dukwiye kwitwararika ubu bwami bw'Imana no kugoroka kwayo ubwa mbere, ibindi navyo tuzovyongerwa. Umwitwarariko w'ivy'ubugingo utumye abantu bibagira Imana, ariko isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko abakora ivyo Imana igomba bazokwamaho, niko ijambo ry'Imana rivuga. None rero asangwa mwarazuranwe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana, mushire imitima yanyu kubiri hejuru, ntimuyishire kubiri mw'isi. Ari amajambo y'Imana dusoma muri Kolosayi igice ca 3 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Kuko ikiri mw'isi cose ari ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mw'isi. Petero yandikira ishengero atabo nkunda, ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Muri iyi minsi abantu bitwararitse cane ivyifuzo vy'umubiri, kurya no kunwa n'ibindi vyose umubiri wifuza. Irindi jambo riravuga ngo Imana yabo n'inda, ivy'isi nivyo bababaye, birata ibiteye isoni vyabo, bitwararitse ivy'umubiri n'ivyo mw'isi, nkaho umenga bazoyihoramwo. Mw'isi turi ingenzi, dukwiye kuyibamwo nk'abiteguye kuyivamwo, tukitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Ibindi ibiduhera ubuntu tukavyongerwa kuko tuyihimbaye. Abantu batamishwa no kurondera ivyo barya n'ivyo banwa n'ivyo bambara, mbere n'ubwo bobironka ntibishobora kubahesha ubugingo, kuko ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bihinda vy'ibintu atunze. Yesu kuko yarazi igifise agaciro kurusha ivyo abantu bitwararika bishira vy'akanya gato, abagira inama mu kubabwira ico bakwiye kwitwararika kiruta kurya no kunwa no kwambara. Arababwira ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi navyo muzovyongerwa. Ntushobora kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo utarahishurirwa agaciro k'ubwami bw'Imana, ko karuta cane ivyo mw'isi n'inyungu zo muri yo. Uwumenye agaciro k'ubwami n'uwo mubwira ati bamubwire umwami w'isi yose, canke ngo bamuhe ivyo mw'isi vyose, yokwemera, ahubwo yohitamwo guheba vyose kubw'ubwami. Ubwami bwo mw'ijuru
busa n'izahabu yanyegejwe mw'itongo. Umuntu yazubutseko arazihisha, aragenda, umunezero umutera gushora ibyo afise byose agura iryo tongo. N'amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 13:44. Rero Yesu aremesha aba bantu bahisemwo kwitwararika cane ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo kuruta uko bitwararika ivyo kurya no kunywa. Arababwira ati yemwe mwabushobuto ntimutinye, kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Ati yemwe mwabushobuto ntimutinye, nubwo mubabazwa, nubwo muhamwa, nubwo muhura n'intambara kubw'ubwami. Umuntu akanka guhemukira Imana kuko ashize umutima kuri ubwo bwami kungera azohabwa. Ntabeshe, kuko mw'isi Satani yashizeho inzira nyinshi umuntu yocamwo kugira ngo aronke ivyo yipfuza, mugabo arinze gutandukana n'Imana. Rero Yesu aremesha aba bantu bashize umutima ku bwami, bakipfuza kuzobugeramwo, bakazinukwa ivy'isi, bakumva muri bo atakibanza bigifise, ariko bagashira amaso yabo n'imitima yabo kubiri mw'ijuru. Arabaremesha ati mwabushobuto ntimutinye, nubwo mubabazwa akanya gato muhoga ubwami ntimutinye, kuko so biramuhimbara kubaha ubwo bwami mwashize ku mutima, kubaha ubwo bwami murondera muhahamiye, kubaha ubwo bwami mukunda kandi mwipfuza. Data biramuhimbara kubuduha. Imana nishimwe. Yesu yongera kubwira abigishwa biwe ati ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nababajwe byose, nanje mbabikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye. Imana nihabwe icubahiro. Yesu yavuze ko abihanganiye intambara n'ibyago bagira kubwo kumukunda, bakirinda kumuhemukira, abashize umutima kubiri mw'ijuru, yarabaremesheje ababwira ko ababikiye ubwami. Haleluya. Umuntu wese ashobora kwibaza iki kibazo: mbega ndabereye ubwami bw'Imana? Ijuru rizokwinjirwamwo n'abarikunda, n'abarirondera bakarironderana umwete, abaryipfuza barihahamiye, abarikunda bakarirutisha ibihimbaro byo mw'isi. Abo nibo bazoryinjiramwo, kuko biragoye ukuntu wokwinjira mu bintu udakunda, utanipfuza, utanashaka, bitanakurimwo. Nimba mu mutima w'umuntu harimwo ivy'isi, aribyo vyuzuye umutima wiwe, ntagira umwanya w'ivy'ubwami muri we, akitwararika ivyo mw'isi, uyo muntu nta kibanza afise mu bwami. Rero birashoboka ko umuntu ashobora kuba mu ngoro y'Imana akaba yitwa umukizo, ariko ugasanga ibintu by'ubwami nta gaciro bifise muri we, abikengera nk'uko abandi babikengera, abona ababirimwo nk'inkehabwenge nk'uko abandi babibona, akabona umengano guta umwanya nta naho bizoshika. Ariko ubu bwami buriho, kuko uwabusezeranye n'uwo kwizigirwa, kandi yavuze ngo ngiye kubategurira ahantu, nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi namwe abariho mu. Imana nihabwe icubahiro. Rero naho umuntu kwisuzume ubwawe.
kugira ngo umuntu wese yimenye ikibanza arimo, nimba vy'ukuri yumva akwiriye ubwami bw'Imana canke atabukwiriye. Mukundu, wisuzumye ubwawe, urumva ko ubereye ubwami bw'Imana canke utabubereye, bitewe n'ivyo witwararika, bitewe n'ivyo wipfuza, n'ivyuzuye mu mutima wawe, bitewe n'ivyo ukunda kuruta ibindi, kuruta ijuru, bitewe n'ivyo ushize ku mutima. Imana nidutabare. Turasoma ijambo ry'Imana mu cete candikiwe Abaroma, igice 8 ku murongo wa 6 haravuga ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana, kandi kudashobora kuvyumvira. Imana nidutabare. Turasoma irindi jambo ry'Imana ryaje mu cete ca mbere canditswe na Yohana, igice ni ca 2 ku murongo wa 15. Ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese kuzoba kuri muri we. Imana nidutabare. Kuko ikiri mw'isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mw'isi. Kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko ukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Imana nihabwe icubahiro. Imana nihabwe icubahiro. N'aya majambo rero dusomye, ntawuzi rero umuntu amaze kwibaza iki kibazo ashobora kwiha inyishu. Mbega ndabereye ubwami bw'Imana? Ufatiye ku vyo witwararika, ufatiye ku vyo ushize ku mutima, ufatiye ku bikurimwo ivyo uhanze amaso, ivyo ushize kw'amaso, ubona bihwanye n'ivyo aba bantu baja mu bwami bitwararika? Yesu nadutabare. Rero naho umuntu kwisuzuma kugira ngo ntazosanga ari umuhombe, yarakoreye ubusa kandi yari yaramenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Naho umuntu wo kwisuzuma rero kugira ngo amenye ikibanza ahagazemo, niyasanga atabereye ubwami bw'Imana afata ingingo. Ko Yesu yabwiye intumwa ati vyomarira iki umuntu kunguka ivyo mw'isi vyose hama akazobura ubugingo? Naho bokugira umwami w'isi, ivyo mw'isi vyose bikitwa gwawe, ariko uzosanga wari umuhombe. Kuko ijuru rirarusha agaciro ivyo vyose vyo mw'isi, rirusha agaciro inzahabu, birusha agaciro ivyo abantu bashize ku mutima uno munsi, birusha agaciro ubutunzi bw'isi n'ibindi vyose abantu babona bagahaha umukiro. Ariko icompa Imana ikaguhishurira agaciro k'ijuru, kugira ngo iyi si tuyirimo umwanya muto cane, turaherengana ngo turinyambukira n'ingenzi, tuhara akanya gato cane. Rero Imana imaze guhishurira umuntu ikamuhumura amaso, akitegereza igiharimwo n'umwanya afise wo kubaho mw'isi, asanga ari muto.
bigatuma hakwita ku bintu ataco bizomumarira, hakuruhira ubusa, aho igihe ciwe akakimara akorera Imana, arondera kuzoba muri ubu bwami. Ico kuvuga niki, imisi iherezo, nukukangurira abantu kwihana no kwiyeza, kuko igihe kiraheze vuba. Ico kuvuga niki, imisi iherezo, nukukangurira abantu kwihana no kwiyeza, kuko igihe kiraheze vuba. Kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere, tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira. Hagarara mu biyaya no mu bisagara, rangurura ijwi ryawe usemerere, bwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana. Hagarara ku mpinga z'imisozi, hagarara mu biyaya no mu bisagara, rangurura ijwi ryawe usemerere, bwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana. Kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere, tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira. Kanguka b'amaso yemwe shengero, kanguka b'amaso namwe bakozi, natwe baririmbyi haguruka dusemerere, tubwire abantu ko bakwiye kuza kuri Yesu, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira, kuko igihe cyo kwihana kigiye kurangira. Kanguka b'amaso